Hello, murameze neza. Uno munsi nagomba kubaganiriza ku bijanye n'ikiganiro nagiranye, hari umujene twari turaganira, ariko aranganiza ku bijanye n'ivyibura ry'akazi, niko novuga. Mu Congereza bavyita ngo unemployment. Rero burya naribaje kuri ico kibazo yambaje nti none kubera iki umuntu ashobora kuvuga yuko yabuze akazi? Kukaba nkako vyaraboneka vy'ukuri ko afise umutima n'ishaka vyo gukora, ariko ukaba umenga nta kazi abona. Hama naciye nibaza nti none burya kugira umuntu abura akazi nukubera vy'ukuri atakazi kaba gahari. Mu kugerageza rero gukemura ico kibazo navyo bintu tuza kugerageza kuganira kw'iganiro twagize nawe kugira namwe mugire ico muvyigiyemo. Muga kimwe mu vyo twaganira na mwajenti none wibaza ko akazi ukabuze kubera atagahari? Ndamubwira nti ahubwo ikintu ukwiye gusuzuma nuko mbega ubumenyi basaba ku kazi woba ubufise. Nivyo hari ubuzi budasaba ubumenyi kanaka, ubwo nagusanga buhurumbirwa na benshi kandi biragoye ko uburonka kuko nimba ari 2, 3, 4, 5 mukaba muri abantu bashika 200 urumva ko bitaba vyoroshe. Mwaje nambwira ku rundi ruhande nti igihe wofata umwanya ugashiraho umushinga w'ubumenyi kanaka vyokorohera cyane yuko ushobora gushika aho wokwidemarka nko bavuga, vyoca bikorohera ko ushika ahantu usanga uri umuntu umwe afise ubwo bumenyi kandi abantu benshi babukeneye. Ivyo navyo bigufasha ko usanga uca amafaranga ukeneye kandi bigufasha no gutera imbere ku rwego aho nawe ubwawe ushobora gusanga urondeye abandi bagufasha muri ivyo bintu. Rero nk'ikintu nogomba kubwira abajene kumbura bavuga ati ndakeneye akazi, ndakeneye gukora, ikintu gihari fata umwanya urabe ikintu kanaka ushobora gushimikira ko uhe umwanya wawe wiyubake ushire ku mushinge. Hama uko uzokomeza kwiyubaka muri ubwo bumenyi uzosanga uronse akaryo keza, izo opportunity uyironse ntibizoba biri ibintu uzobanza gukura hirya no hino ngo mbega ndabishoye, oya uzoba wamaze gufata umwanya hakiri kare, kuko murabona rimwe na rimwe hariho ama opportunity atuza igihe tutari tuyiteguriye tukaca twumva umenga ngo bijya ntivyari vyiwanje. Oya vyari vyiwawe, ariko gusa vyakuje ko utitegura. Nakaro tuvuze duti hari umuntu yarifuza ko ugira umufotora amafoto meza y'akaroruhore, mugabo ugasanga ntuzi gukoresha kamera neza, uca wibwira ngo bijya ngo ntivyari vyiwanje. Oya ahubwo wategeza kuba waravyize hakiri kare, hama ugashika aho ako karyo iyo opportunity uyironse ukaca uyikoresha. Canke akarero ugasanga uronse akazi, muri ako kazi bagusaba yuko uba uzi kuvuga ururimi rw'icongereza neza, ukavuga ngo ntivyari vyiwawe. Oya vyari vyiwawe mugabo wabanza kwitegura imbere. Rero hari ubumenyi butandukanye, urashobora kwiga ivyo bita ama video editing, ingene ukoresha amantuze ya amavideo y'abantu, cyangwa ugagira nka kujya kwa YouTube usanga abantu bipfuza yuko kumbure nka twebwe ngaha muri twige hari igihe tuba dukeneye abantu badufasha babinonosoye neza. Nivyo kumbure hari igihe tutoronka amafaranga yo kuguca tuguhereza ubwo nyene, mugabo ucimenyereza kuri kutoza kugira ube nk'umu volontaire, hama uronka ubwo bumenyi, hama mu nyuma bizokugurire inzira yo gushobora kuronka akazi kameze neza. Hariho n'ibindi vya graphic design aho ushobora kugira kumbure ama dépliant digital. Ivyo vyose ni ibintu ushobora kwigira kuri telefone cyangwa na web design. Hariho ubu urashobora gukora site web udafashe umwanya munini ukamenyera ico bita ama WordPress, birashobora gutuma ukrea site web mu mwanya kumbure mu ndwi imwe kandi vyahora bifata umwanya munini. Ivyo vyose rero ni ibintu bitwereka yuko ntuzorindire ngo akazi ukaronke, wowe ufata umwanya wihereze ubumenyi kanaka, maze uzoshika aho wumva ko vy'ukuri n'ubwo bumenyi ufise ntushobora kurara utaronse inyungu. Mari majambo ubwo bumenyi nyene nibwo buzoca bugukwegera ama opportunity. Rero muri make cyo nariko ndagerageza kubasangiza uno munsi kwari kubamenyesha yuko nta kurindira ngo akazi kazoze. Umwanya ukiri kw'ishuri ukiba kumbure no ku bavyeyi bawe, cyangwa barashaka naho tuba uri kuragerageza kumbure guhindura nka carrière, ukavuga ati ibintu niko ndakora ndabona ko bingoye cyane, birasaba umwanya munini kandi birasaba n'ingufu nyinshi, cugerageza ushire ku ruhande nk'isaha imwe
ku munsi, wige ubundi bumenyi kanaka, hamukomeze ubunoganza buzogufasha kugira ube umuntu afise umwidegemvyo mu buryo bw'amafaranga, wanashaka no mu buryo bw'umwanya. Ego murakoze cyane, nibaza ko kwari kubamenyesha igiciro nagiranye n'undi mujene, cyari ikiganiro ciza, nizere ko hari ico mwakuyemo kimwe cyangwa bibiri. Hama nimba vyabaryoheye murashobora kugerageza kuvyandika mu makomantere cyangwa intererano yindi. Sawa, mugire ibihe vyiza.